Amakuru ndamufitiye nuko Stacey asigaye abana n'umugabo. None kubana n'umugabo n'icyaha. Imana nyitandukanyije n'indaye zose. Imana irakoze. Stacey aravuga ko ari wamusumye. Namusumye. Ndagusuma bisiguriye. Bisuma bisiguriye. Ngo wabutratse. Bene inda kujya ko tamukoga draga. Gusa kimwe ngamara. Gusa umveza maze kwivuga ahantu henshi. Abakobwa turadraga gusa ntitudraga kico kimwe nk'abahungu. Kuko njewe Benisha nagukunda. Sinda kukubwira ngo Benisha ndagukunda kujya nyene udraga wewe. No, ndakwanda. Atwe abakobwa kugira tukudraga. Umutipe twagukunze. Turagerageza ko bavuga kubana n'umugabo bavuga ko kufisinda. Very soon. Mama, ndakubwiye ikintu kibi. Bavuge ko mbara n'umugabo, bavuge ko mfisinda kuko ndi umukobwa ntegetswe kubyara ndiko ndakura. Ibanye ni muroga. Ego. Na pepo shindwe batu bakwendea majuju. Stacey tumuzi nk'umuntu azi akunda gufuha cyane. Mingu mizi naingia na jamani. Sasa hivi ukutana kwa kuchiti. Anje kuchiti ni lazima. Akuvanga. Alafu mzima. Wawaza kuwa Muislamu na. Waine. Na nampa watano. Ariko. Uzozi wanje. Azoze yiteze kado yikinga ry'ibimuga. Kivuga ko tabagenzi gifise Stacey. Jara bagenzi nigeze ngira. Ico kintu na mama njara kiza. Fise amasoni. Fise amasoni baje. Fise amasoni. Sinkunda kuvuga. Ndekere kubona nyifato ya Stacey urako aramuresha. Baba. Wanta buriza. Bonjour mesdames et messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Checking out kurisha kibazo rushavuga muri industry Buja Flavor nkuko tuma tubikora reka dukingurikira Imana amarusi dukingurikira nabwo bakunzi ba Buja TV bakunzi ba Bude umugani wa Bargese. Uno munsi ndi kumwe n'umuntu wanje, umuntu nabaha cyane, umuntu twavanye kure, umuntu aragenda mu yati big ups na buri hose bwo twashanye mu byinshi. Ni Stacey da Queen araza kumbwira byinshi agize imisabayemo naje ndaza kumbwira ivyo baye baragize igihe turatana umwaja mu byiwe umdaja mu bindi twari batatu mwari mutuzi muri Muhammad team kumbure benshi muratuzi mu bigano twakora kubaza n'ibyo amadebate turaza kuyaga byinshi na Stacey araza kutubwira byinshi. Stacey bite? I'm fine. You're fine. I'm very good. Stacey dusuye guhura kongereza karaguye. Very sure. Amen. Amen. Very sure. Amen. Stacey bite? Ni sawa. Biratareza. Ndashima. Abakuru b'imisi wanje. Fresh tu. Niko bitugani wanje. Ibi. Uko muyibi Ibi. Turaza kumenya byinshi mbega Stacey kwanza uri musi wafise gute kwanza mukaje nitse gute wafise gute kwa furaha nyingi kwa shangwe nyingi baba acha kurambia neza shangwe neza Imana ko biri kose yes urashima Imana ko biri kose kumberera nivyo vyiza kuba gushima Imana imbere yavyo sio Stacey nagwamagaye umbwira ko kije ku kazi mbega urabugenda cyangwa program yahindutse singenda wabihevye kwa nina bitatu nibora sikunda buba yego cyane turakubaha kabisa yes nanivyo vyiza cyane kubahana Stacey mbega ugize imisiri mu biki mina fama sipona kubona afanya ama interview ugize imisi gukora ibiganiro nawe umenye makuru just no menshi makuru baje naraye ma debates nakora nende umenyesha makuru sende umenyesha makuru Jean Jesse c'est à la nyene kuririmba ndafise ibindi ndafise kanaye kubaza ndabise kanaye gukina ni ibintu byinshi numva ndashaka kubaza ko mutari kubaza mu journalist ubwo muramaze kumona ko na Mona Ward afise ibintu byo akora bya kuku check ibintu byinshi kandi twacha tuvuga ngo umuntu na Alvin barabikora okay twacha tuvuga ngo ni journalist no ni umuririmvyikazi ariko numva ko mfise ikintu nkagishobora ndagikora tuntacereka abandi ariko Stacey je mu rumenga ari kubishira kuri YouTube kuko tutabisha kuri YouTube ya Njobishani buke ndasabye muntererere kamera vraiment unkunda ukunda Stacey nanterere kamera Benisha chaba cameraman behind camera Benishu oya chage sike hold yes kumbre baguterere kamera navyo vyiza cyane kugira utere imbere sivyo nega Stacey urya gafaranga kuri YouTube ego vraiment mbega YouTube yawe yitwa gute ni Stacey da Queen Stacey da Queen babagira subscribe n'ubu baraduka basubire kandi babikore kugira babe benshi cyane ndasabye barushirizeho ari hageze yego cyane Stacey jewe ndamuzi jewe mbo yize umwaka tumenyanye na Stacey
ariko haragize igihe turatana ariko ubunye two turasubirana Stacy mbega bizogenda gute nk'abantu bari basanzwe turi batatu tubiteze yuko tuzosubira kubonana cyane turi batatu kurya Alvin yarateye imbere Stacy yarateye imbere Beni yarateye imbere duzozuhure bimeze gute apana just ndatera imbere no babesha Stacy narateye imbere ariko Beni sishobora kubesha imana nyitandukanyije n'indaya zose imana irakoze Benishu suri twenge Beni reka twenge je ntabwo ndatera imbere abateye imbere nyene ubona ko aribo baciye bampunga baramva inyuma baragenda waye twagutaye Stacy nawe je kurora bagenda mama babajene nande ntera nsaza kandi nkiri muto Stacy yarateye imbere amakuru ndamufitiye nuko Stacy asigaye abana n'umugabo none kubana n'umugabo n'icyaha si vyiza none uvuga ko wateye imbere waronse umuntu mubana nta mugabo tubana ntumburize isoko nta mugabo tubana ariko ndafise umu boyfriend bavuga mu boyfriend ndafise umu boyfriend no para tubana ndamufise ndafise umukunzi ndafise umukunzi gusa Salma ntabwo kuvuga ngo cyo bivuga ko ngo nateye imbere gose ariko sindatera imbere man abantu bose twari turi kumwe aho bageze nanje aho ndi telefone ntunze murayibona tekino na imanyugwemo kabiri matari gatatu ndabasabye cyane baguterere aba diaspora bo hari sivyo babikora no irabe no yareka kurira yakurira sivyiza naho yagomba kurira ahanye imyangize byawe ngo cyasura ndamubaze wambari yangahe nejewe waje nambari ahanye makeya nibumba amajana 2 ohereka ivyo bintu Stacy je ntabintu jaha gahuzu nambaye none Stacy savye tubireke tuvuga ivyiterambere ry'iwawe Stacy nje nta iterambere ruro ribona gusa ndashima Imana kuba nkiriyo vraiment ego ndashima Imana aho gusaba kwikorwa byanje byinshi byagiye birahagarara byinshi sho kwibeshera byinshi byarahagaze kandi naho nyene mwarabona ko nagerageje gufasha nanje ariko ndibaza ufashije ego kufasha si bibi ariko ufashije ukarenza wosanga nawe ibyawe bitakaye iryo jambo bakunda kuvuga ati umwana w'ubwenge yumvira mu nduru ufashije cyane ukarenza ugashyira mu rukundo rwinshi usanga nawe iby'iwawe biguye hasi nanje kuri no mwanya naraguye hasi ariko nizere ko ari iby'iwawe Stacy Mungu atakupatia tu eko ngira n'ibyari by'iwawe usije kimona no ugira kuri no mwanya ugira nk'ijya strategy Alvin wora gute just nokorera ku muntu kandi sishaka gukorera kuri parole y'umuntu canke nkorere donc ku majambo uko nyene ariko ico nziyumva uko ivyo nshoboye ndiko ndabikora ndiko nderekana ivyo nzi kuzumva ashaka kunsapotinga azosapotinga ndakeneye kamera kandi ndakeneye kamera uko ndose kamera kandi niniya nziza ishobora kunkorera ama video neza ndashobora kuyikorera n'amaklipe yanje kuko urabona ko indirimbo yambarira yaje ifite amasaramu mabi tutambaye na neza nje ndabivugisha ukuri tutambaye na neza tutanje na frima tutambaye na neza ariko twaragize gute yarasohotse kandi abantu benshi bayibonye baramfashije no mu nyama ndasohoye indirimbo nziza rero wumva ko iyo mfasha na kamera meze neza anikutana inbox tutakutana budget mwisaidie kwenye comment wagiye tu inge iskumbure Stacy yakubwira yuko ngo twebwe gutuma dusa neza we yagumasaza no gusaza kubera iki Stacy none wako ngumasaza no urateka se guteka gusa nkora akazi kenshi ndunda sai Stacy nivyo ubana n'umugabo wewe Konana kubana n'umugabo ndikubona umuntu abana n'umugabo asaza abana basa neza mva nusaza kubera just nabyo nzibaje nabyo ndamenya ndabona umengo nibibazo byinshi Alvin rero nigeze kubaza cyambwira ati ngo unye kubera umugabo ngore wancagiye ngo ibyo kuryama ndi gusa mugiye kubiheba ngo ababana n'abagabo nazo ashaka kambara ivyatsi wowe beretse rero wewe nturi muri babani rero bibera nkuko izo shwi Zimimbazi. Nariko Stacy navyo okay sindabikubaje kubera ngo vyereke Alvin vuga ati niko yabimbye ati ngo niko bimeze Be wowe nawe nyene niko vyaba bimeze gati rega babana n'abagabo bose bavuga ko ufite umugabo no simba ntumbazi by'abantu bubatse ko je sindubaka ahubwo kuri
bavuga strategy yanje kuri strategy yanje Strategy. jisho ehe tweshimiyani akoresha kuri ibeza strategy yanje njewe nkoresha mind business niko mbere bakunda kuvuga mind is business mind business yanje ndabona ko si kuvuga ngo ujyame wambaye impuzu ngo uri kumwe n'umugabo cyangwa uri kumwe n'umugore wawe ega na pinjama zibayeho gute ngo pinjama ngo ntizibaho zirabaho lobden zibaye kweli ekasha barazambara ariko nyine yasize muri la comedy yes kumbura ati rero sibyo bavuga ko baramugabo sibyo ndabereye nongire merci kwe mbwa nambaye umupira gusa n'ipantaro merci que jaruza la farage uza kamera ese bisanzwe no nambaye umupira wa blanc wambaye neza iyo boyfriend ariko yambara kuri nzi uvuga ngo abishimira boyfriend ariko yambara kari mwiza cyane none Stacy wamubona ni umwarabu ariko sarikare namwe ngo mfite umwarabu Esa Stacy baravuga ko ari wamusumye namusomye ndabisoma bisiguriye bisoma bisiguriye ngo wabutratse wallahi yega kutakaga sibi nakubwiye kutakaga sibi kandi natwe yega ko drag bene ndakubwiye ko tamako ga drag gusa mchimwe ngamara gusa umveza namaze kwivuga ahantu henshi abakobwa turadraga gusa ntitudraga kico kimwe nk'abahungu kuko tudiraze kico kimwe nk'abahungu tuba dushize isoni ariko turadraga kandi umenye ko n'abarezi biene badraga ukora byumva ariko ntibadraga mama sikai pare sa arakusakaza ko kumoto français jamani turalikolo ni gusa ntibadraga co kimwe afise ukuntu kubibadraga umukobwa n'umukobwa kabagirwa uko njyewe Benish nagukunda sinda kukubwira ngo Benish ndagukunda kujya nyene udraga wewe no ndakwandika atike abakobwa kugira tukudrag umutipe twagukunze turagerageza kwandikiranira Jean nkagufata nkakujya kumusheri wanje nkakudra nkakwandika umwanya wose bite ni sawa wabyutse gute wariye wafunguye umva amasorti y'umwanya ku mwanya rwa rukundo rutira ukinjira tu afite ukagira amapine umva rero uko niko kudraga kw'abakobwa twebwe ukamwereka yuko nawe yobivuga ko byokunda naho byo bivuga cyangwa ugasanga naho yo binyinjizamo byo kwinjira direct nyene ubwo nyene nivyo bayemo rero ubu nyene ko vyagenze oya siko vyagenze gusa ndabizi uko nandi ndashaka kwangira narigeze kugira umutipe ndagukunda ariko muri kumwe si wayimubwiye oya niyo mimi yayikubwiye akwiye kwakundira iki Stacy je ukuntu twakubiye Jean nyene cyari ko nyene byo kwandikiranira byari ko nyene byo kwandikiranira ndibuka umunsi wa birthday yiwe yarantiye agateka ko katakata turi kumwe kandi turabagenda kandi hari kujya abakobwa me antera agateka kandi babazungu abara bavuga ati jesha Stacy sarabwa ari umwarabu we ntumwegera ni umwarabu no ijyanzo no shiriko ari yambiza rero aravana mu meti ni mora umweusi warakuwa kwa nene ariko sisi waduhishije murabana no ibyo bintu ntitwana ese Beni Stacy anza kumbwira tushimyane sawa sehe asharaguha igiti turakatana gato ngamugato umujama bademonsori nga itaingia tu tarumana tu huyu Mwarabu ni wangu uramubona lakini msiache kusaidia jamani msiache kusaidia jamani oya nagora nese sifuse umutima kugufasha agufasha none reka nabo nyene bokwifuza kurongorwa none ndavuga ko zo gutwara amen ariko ntiharagera very soon gusa abafana banje ndabakunda cyane mu ngo banje urashaka gutwera iyo Eko chigenda gucho umusubira atahanye feelings muratahana feeling is you mind birinjirana bila completana tura featuring gana muratahana connectingana ama wifarinjirana turachatingana karamata inbox turashana ama password fresh
turugara look look ni look mura lookinga nyene cyangwa mura lookinga imiserebanya yes mura lookinga imiserebanya yes ati rero uwo musi rero byaciye bikunda muca murakundana uwo musi nyene urantenya none siti urinze wumva umuntu aguhaye novuga iyo opportunité yo kumufasha gukata cake nta kintu wiyumvira ko yarasabwa kwiyumvira kuva kera canke ibintu nk'ibyo nyene birashoboka birashoboka yakubwiye ko agukundiye iki mu bisanzwe icyo yankundiye kuko Stacy tumuzi nk'umuntu azi akunda gufuha cyane mingu mizi naingiana jamani sasa hivi ukutana na kuchiti kuchiti ni lazima akuvanga alafu mzima wawazi kwa Muislamu na waine na nampa watano ariko uzozi wanje azoze yiteze kado yikinga ry'ibimuga ati rero uzo kuvanga zo kuvangire hiyo kuvangira muri wawe bisanzwe vraiment wowe urabitahura gasese ariko umaze kubivuga ukonye se ko msumira hari ibintu tubamwo tukavuga ati ibintu batwigisha kandi nakunda kubivuga naho bitari bwambeko naho ati mu tipa ariko ubu birabikubira kwa ndanageze gutesta umuntu ndamutesta ndamwandikira dukundana ndamwandikira kwa ndamubwira ati genda umwetse wawe ibintu nk'ibyo ndaraba yuko ujya mu tipenyene mugendana hano nje ubundi twigeze kwa ndaraba yuko basiyo bansonera canke gute so ugasanga waragusonera navuga n'abandi bakobwa araguha agaciro nyene kakandi ukwiriye we ubwawe arakaguha icyo nakoze nta n'ibyo namubajije navuze ati bon kunyuba haranyuba kandi araza agaciro kiwanje muri uwo mwanya nta kamaro ko kuvuga ngo nje gushwana nawe ngo kuko wemeye kujya mukobwa muba mukunda mwoba mwosohokana canke mukagira gute agaciro kampaye man numva baretse mvuze nabi twese turigishwa kandi twese n'abavyeyi batwigisha kuko nka wewe Benishu wowe urakuzi mama wakubwira ati gusa uze wikingire ntuzunzana ingwara nanje rero ndamubwira ati uze wikingire ntuzonzanira ingwara sinamufata amaguru kuko uko ubwira nuvuga mu boyfriend wawe sinamufata amaguru vraiment yes kumbure hari n'abandi usanga bikingira Stacy ma couple yabo kuba kutizerana ibintu nk'ibyo kuba bikingira du genre nkuko nyina ruvuga ati aze yirinde nyene kwa handi tu sasa huko kukugotana hamuyuwani mona connecting ene ma wifi ni acha wewe chabisa nyine ko wiprotege none ora wiprotege Stacy navyo yibo nta nivyo nkora hari ivyo bintu cutting yes kumbure Stacy ati rakubwira ati rero nawe yogendana n'abandi bakobwa nta ngorane ati rero uzoza iwanje niho tuzokwihuriza ati rero nawe umuhungu yogendana n'abakobwa bangahe ntibisanzwe kuri Stacy nibisanzwe ko sinabibyagira akamenyero gusa shisho kwimubuza Benishu kimesha shora kubera ikintu udashaka kwimbuza none kubera iki ko atubihiba nagira yo biheba aho shakumye kutunza umukobwa umwe tuwacanisha mambo za hiyo bajurnalista murauliza katu yani mimi ni umoya kweli Benishu usani umoya nene jaro undi uzi no ambere nta nuwanje mabura ndakubwira ko Naje hanye no kuyagira bavuza ngo ariko Stacy ariko umuntu wawe arakwitayeho ngwaranyitayeho ndiko ndasaza nagira gufashe neza jewe nta abari mu rukundo bagira baravyibuha basa neza nta mu rukundo kandi upavumzana ibintu by'urukundo tuvugana ibindi ntavyo keneye kandi arivyo bayemo Stacy reka dutanga impanuro ngo bari bayemo cyane no nturi proud ampendi we ntabwo turi muri deba Benishu usanga utamukunda rero tunapa kupendaniana bana ware ana jamani ukorofi Juksi hayuko jamani ukorofi uyo yes kumbura rero ati Stacy akubwira yuko jewe ati yimerewe neza n'ubuzima asanzwe yiberamwo ariko nizera yuko Stacy uko bimeze kose ni fresh tu set freshing freshere tu
Ni flashingi muzana dushiringi. Sasa mbona unachoresha wewe naye? Sasa sichoreshe kama utakilipa mikro uende kule nichoreshe vizuri sana. Choresha basi nakupatia muda wa kuchoresha sasa. Choresha. Nataka munichore jamani. Munichore. Kandi kwanza abakobwa cyane. Jazi kwa abahungu bamamamara cyane abademu. Niyo babwe ukwaje kanya naume. N'abakobwa jamani. Sister. Choreye. Bechi mwangi bechi kisala patela kuna ukorofi uyo. Ukorofi. Leo asubuhi umekunywa nini? Mana numomba bari ndikonye fara ntimugiye ngo ndikonye inzoga. Kuna muti fulani hivi. No ndajyohe nari nkumbuye bafana banje n'abandi. Baramutse kwanza rero abakunzi Buja Hit. Ndabakunda. Ndabakunda. Babwira usubiremo nurabwira ko abakunzi ba Bude. Abakunzi ba Bude ntatungu cyangwa kumbwe ati kugira ngo bwire umuntu ariko sisi turavuga ko byinshi muri no misi gaste sinje gutuma ngoma ndako insist ibyahe bavuga ko bana n'umugabo bavuga ko kufisinda very soon mama ni ndakubwiye ikintu kibi papa hello oya ariko ndakubwiye ikintu kimwe Benisha ntuzo kwanke ntuzoreke ku kwanga critique z'abantu ego ntuzureke umva ikintu cyose kizoza ku muntu akuvuze uzocakira uko umva amamega nanga muri commentaire barashobora kuzaha bakantuka ico cyana ni gitandero ico cyana ni kiraya ico cyana ni kiki ariko Imana yafashije eko mana we ndabwiye ikintu kimwe mega ni gwawe abafana bande siniko ndabatuka two ndabuba je ndi umuntu wa mbere mvuga n'abafana neza kandi ndabayagisha neza kandi ndabubaha nta kintu ca mbere je ndakorega umviriza mubwa ngo muranyima ama interview musigaye mutambona je nkuremo nisikiye kwanza mubwa ngo muranyima ama interview je ndi umuntu wa mbere nkora interview muri bis inkuya muri vi gushika ngere aho ntaje ndiko ndakora interview we interview y'abafanira ryo cyatesa sana kuvugana nabo uko wandikana nabo ku message na bface apana muri bisi bagiye cyo twicaranye barakumenye Stacy witwa gute umeze gute nakumenye wambaye gutya wagize gutya bigize gute amafaranga baraguha urumva ko bagucorera abafana baharige mbura na bisi bakandikira bakakuriki ariko urabona ko ari izundi mwanya eko singa batuka ariko kinda kubwira ati ntuzoreke kwandika commentaire yawe ngo nikwera ngo wanse kumbwiza ukuri ico wimva mu mutima kivuge aba mega ari gwawe telefone iri gwawe amplis rero iPhone nande ntunze Tecno ucureka kwandika kubera iki jamani andika kwa hiyo iPhone yako baba jiandikiye namwe gabana muvuga ndababwiye ati muvuge nimuvuge muracambona naho nzo sigara nambaye iboka urambara iboka urambara iboka sisi muzo oh no urambara iboka urambara iboka sérieux ugiye kamera ya nekitu oya byari bigucaza ariko uri kibana kamera sisi n'umusabsa kabsumunezero gamande yakubereke cyangwa ni sikiye agutera ubwoba sikiye ngaboretse uramberetse tukatanga nzoga tukotanga frère ati rero nuko nabazo kubona wambaye gute ati rero mbega ariko sisi kuko mu nyuma nje nkora akazi kugira ndondera ubuzima bwanje kumbaho kwa wibesheho kugira nibeshe uno musi ndiko ndakora iki muzobona ko ndumusazi uno musi ndiko ndakora gutya umenye ko muri no industry harimo amajambo menshi cyane ugiye urumviriza ngo kana kakuvuze gutya ugiye urumviriza ngo kana karanyanka ndakubwiye nduguyanga no kwiyahura nje haribo bamwe nari naratize ndanabloka sishaka kubona ibintu byabo shaka kugira gute ariko narablokoroye uko nta naramenye ko umwasi wawe ugira umutsinde umweka ko byose ubibona kandi ataco bikubwiye kabisa rero je ntaco bimbwiye Benishu bavuge ko mbara n'umugabo bavuge ko mfisinda kuko ndi umukobwa ntegetswe kubyara ndiko ndakura ibanye ni muroga na pepo shindwe batu bakwendea majuju bashindwe Benishu vuga amen bashindwe
urasema mama bashindwe nari bagiye iryo TV nkoreramo ndayivuke yego frema mugende mu disappointing niyo sigaye nkoreramo shaje ako sindo mu journalist yego yitwa gute nkora amadeba nkaye twakorana na Benisha ko sun turakorana kandi na Benisha bishaje yego ntangorane ni Kazoza TV yeah kabisa abantu bashaka gukurikira ibikorwa by'abagere muri Kazoza bage subscribe baguteze imbere ndabibasabye ariko kuba turakeneye kugira channel yawe nawe wenyene sivyo none nasi nasabye kamera kwa kumubwiye ngo ndacoye sasa yewe nawe naje kukivubagira sohora magusohora na kuke sunisaidie we na ifasi na kutumikiaga kuke na yeye yes kumbrati rero Christy mwambie kuke bosi muzie kamsaidia kamera umve ukire gukora debozo rubwira siki yaza kamera sivyo no sanuzie yangu kamera ya 10 millions we na 10 millions ça dit c'est pourquoi c'est pour qui 1 million c'est quoi 1 million c'est quoi pour kuke pues 1 million c'est quoi pour kuke pour kuke urakoze cyane kibarase shira shibagi ariko Stacy naomba kamera bosi kuke Mrs Kuke please Titi love la trop top elle a trop top naomba kamera mungu wangu Benisha naomba kamera yes ndakuchangia mimi vraiment mfuma ndaguterera hasi munasikia utatizo mukigana cha kabiri nzocisha bikigani umuriro ngira wa mbere neza nzotanga emilio ya mbere yo man ari ikigihugu ufiziruka cyavuka wala Benisha utayamaye kuri kamera nzogwa emilio ayandi zoshabirondere muri 10 minutes sigaye yo murakoze cyane akiri Benisha ukiri ndabana wari fuko n'abakunzi ba budget ariko nabonye bagira ico bakubwiye amazi yukuranywa Nijavuya managushira mikinu yes kumbe Stacy lakini mbona unasema kama siku hizi wao na warafiki bavuga ko tabagenzi gifise Stacy jana bagenzi nigeze ngira ico kintu na mama njara kizi jewe nta bagenzi nigeze ngira kandi ndabivuge ko hanze jewe abantu umuntu mira mu manza je n'abakolege dukorana benshi bakunda kubyina bavuga ati wewe ningira naho uzopfa naho uzogira gute nje sinzi ikintu kindimo nje sinzi kuja mu manza z'abantu ego ndashobora ndaterera ariko kuvuga ngo ndagiye mu rubanza rwa ndaseruse canke ibiki ntabyo uzombonamo ntabyo uzombonamo kabisa n'abakobwa uzo kubwira ngo ni mugenzi wa Stacy azo wakubesha keretse ari umukolege dukorana umukolege ariko ntabwo ari umugenzi w'iwanje umugenzi wanje fise ni mama w'iwanje kuko utagira abagenzi none Stacy mva iyo nani sinari nakuzemwe jewe uri muri abakobwa batinya avuga ati ngo abakobwa ni njyajya ngo umukobwa murashoga ndamugenza abakobwa tugeze kuvugana nani ndavuga ariko ntayo nakuzemo imana yarabibonye irandinda abantu kandi ko yandinze n'abakobwa burya n'abakobwa kuko yandinze kandi ndetse n'abakobwa naho yandinze n'abahungu ikandinda basi abantu buhungu igitsina kobwa n'igitsina gore igitsina kobwa n'igitsina ngabo naho yabandinze yandinze ibintu byinshi kuko urabizi ko abagenzi ari babi si twese ko abagenzi ni babi kuba hangeze aha ego hari ibintu nkora ugasanga hari ibintu ukora ugasanga urahanwe n'amategeko ariko kuba ntarahanwa n'amategeko kuba hongeze hari abagenzi banje ngaho bamaze guhanwa n'amategeko ariko kuba rengeze ngaha ndirinda abagenzi cyane gose ndirinda abagenzi nkavuga ati nkore ikintu ciwanje kizonteza imbere kandi ndagikore mvuga ko kiva ku mutwe wanje birababaje kuvuga ati ngo nakoze ikintu kora kanaka vyite ko wakoze ikintu ku bwawe wenyine kubwiwanje sivuga ngo nakoze ikintu kakora kanaka nakoze kweri kandi je ntarabagenzi vraiment fise sana umukolege dukorana wallahi n'abagenzi fise turavugana turayaga tukandikirana ariko ntuzobona ngo ndiko ndagendana je ndi busy n'akazi kiwanje kenshi sinanipigiye kila siku nakwambia niko ku kazi na interview mazi misinga ndakubwiye ati ndi ku kazi njewe kenshi mba ndi ku kazi mvuye ku kazi ni no muhira nkajyama kabisa kuri kino ne wikumuriye niyo mpamvu nashate ntateka ko zombo nakoropa ndakoropa jamani sina makunja marefu mimi natumika Stacy rero mubona ko aratwenga gutya ashavuye arahinduka kandi rero byakugumye ushikuri kintu Stacy bize kujya niko meze cyane ya gushavura gute yene sinkunda kuvuga kandi cyangwa ibyo bituma utagira abagenzi oya sije sinkunda kuvuga mu tutamenyeranye sivuga kuko nje ndiko ndavuga ngira n'abamaze kumbona kenshi duhuye gutya sinkunda kuvuga n'abatwarahurira n'abantu umunsi umwe twajya gutanguza umwaka badutumye abaririmbyi Christenebe abaririmbyi benshi baratangaje ati uyu ni wa mwana akunda kuvuga ko bijya bintu muri interview
ahubwo ndina mwana mbavya bagira kugira uje mu radio uvuge ndatahije naka abaririmbyi ndabifuje umwaka mwiza abarundi bose nagomba mbwira ati umujournaliste ati ndasabye bajye babanze baveyo baranshira hamwe na Berry Music nguyu niwe musubwira mura ngo mugenda hati oya nawe narengane ninze nasigaye ku radio je nyene banza kwa ndaheza ukumva mfise amasoni mfise amasoni sinkunda kuvuga ndekera kubona inyifato ya Stacy barakora muresha baba ariko banishu twenga turaba ubeze guteste wanta buriza mama we yes kumbura Stacy twahenze byinshi cyane Stacy kumbura jana ndakumbuye cha kwanza yes kuminga dangu tanacha dibar takwachia usijali ndakupatia yenye nataka Karaume. Jai people fresh you. Sasa sasa mimi kana umekana kabana nako nako. Barasema kama kabana ko nduri kaho. Kabongo. Urugaterura, ugatera muri dushe. What nini? Hii ni mali yangu bana, kana kama demo. Ukorofio. Ndio ndora iboje. Sike birinjiramwo mbumbafu. Sike rekora tukayigura sike iri. Sike rekora mutwenzi. Kamera. Ya twezararira ari nyuma. Kuntu terura kanya kagabo kawe gashira ku mugongo. Kamera. Acha we. Katoto Konda bingo wero biri. Stacy katoto igase sinakushimira cyane Stacy. Ushimira chore yako mbere y'abatu. Yes kumbura ndaza kumucera Stacy twavuganye Stacy. Abashaka kukurikira gusaga he. Kuri Kazoza TV. YouTube channel yawe yitwa gute? Stacy Da Queen. Instagram yawe yitwa gute? Stacy Da Queen. Facebook. Stacy Da Queen. Ndakushimira cyane Stacy. I'm fine, thank you. You're fine, thank you. Tuzosubira abakunzi ba Buja TV kumwe na Stacy Da Queen yafatira video cyo basize bwabayemo. Tuzosubira naho gutaha n'ugira subscribe. Yandika kamera CK. Bye bye.